mufatanije n'abandi mufatanije n'abarongoye amashengero mufatanije n'abarongoye aya mashirahamwe avuga ngo ntaranira ibice bya politiki mufatanije n'abamenyesha makuru ubwa mbere n'ukuri mubanze mudufashe twebwe indongozi kuvura imitwe yacu kuyivura kuko ntituzashobora kuvura igihugu twebwe tutabanje gukira mugabo wagiye dukaraba mu mitwe yacu turacagwaye barakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya kwa gasore 65 ntiyari kuba ariko kubwira bakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya ngenda ndumwe ivyakwirikiye 65 kurundi vyari kuba bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba kuko kenshi usanga aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba akabi kava hehe muri twebwe indongozi dufise inyungu tugenda turondera hamizo nyungu aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye musenyeri mufite akazi gakomeye cyane buri aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye tukagenda kurondera inzira zo hafi barya barundi bene wacu bakuru bacu ba data basogokuru bacu bo hariya mu mitumba nta kibazo bagutera je ndibuka igihe ndo mukuru w'igihugu aha ndagira kandi ndabahe antémoignage jewe ndi mu bashinze umugambwe Sahwanya Frodebu kuri je nanditse amategeko gedegwa ko mbere nakaranga mutima ka Sahwanya Frodebu projet de société mu byo twari twanditse yuko mu mugambwe Sahwanya Frodebu tutazokwemera ko hinjiramwo abagizeho nyabwoko hanyuma bishikiriye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ati ico kintu mutagikuyemwo uwo mugambwe wanyu ntituwemerera uwo mushikiranganje yitwa Ngeze François Imana yaramaze kumuhamagara hanyuma rero jewe ndibuka yuko Melchior Ndadaye yari ngaha jewe ndiko datembera iboraya ndiko ndamenyesha umugambwe acarandumako ati nyabo natebuka ati bya bintu wandika umushikiranganje Ngeze yavyanse mbe yavyangiye iki mutega amatwi mwumve akamaramaza ku barongozi bamwe ndaza kubishikako yanditse ngo muvuze gutyo muba muvuze yuko umugambwe Sahwanya Frodebu wanyu atamututsi azokoza bw'ikirenge sindamubesheye kuko ndafise urupapuro kwijambo yari yahaye ikinyemesha makuru c'abafaransa AFP ndarufise kandi sinuza kumubeshera nukuri iyo rero niho ngira ntamukenza iyo rero abari mu nzego zo hejuru batumva badategera batagendera uko kurondera ukuri mu nzira yo kumwanyisha abarundi ngo ayone cyo kimwe hama hari ingorane wumvirije n'ubu uko mutanguye uko mariko murabivuga muvuga muri twebwe turumugwi technique mutibindi murabariza ahandi harakenewe ni recommandation ya mbere harakeneye ko haba cohérence hagati y'ibigwa byose biraba kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aho bica hose kandi bikaba bien coordonné par les institutions de l'État
imigwi ngiyi irondera ukuri ko kunywanisha abantu imaze igihe kirekire iri kirakora birayigora, biranashika naho bidemobiliza abantu bituma abantu batizera bati bye turiko tuvaye tujaye. Jewe imigwi nzi yagiye ikora ntiyarenza imyaka 3. Uwiwacu umaze imyaka ingahe? 10 n'ingahe? Ngira 12. Hamaze kuza guhindagurika kangahe? Imigwi ngiyi ntibagenda bahindagura abantu igihe cyose. Ntituze turabeshanya. Uhindaguye abantu ucutuma musubira inyuma. Umwe agacagira ngo reka ntangurira ahi wanje. Erega turabibona. Jewe umugwi wa mbere abari mu Rwanda baraje kumbatsa. Nabandi bakambatsa. Kuri nabandi bazotsa. Nukuri abantu mukora muri presidence ibero komandasi ikomeye cyane gose guhindagura abantu bo muri severe igihe cyose uko imyaka 3 nishize nibiki si vyiza, biradestabiliza uwo mugwi bikawutuma utaguma ku ijambo, utaguma ku ntumbero. Iki kibazo cy'u Burundi cy'ukuri nuko nkwanisha abarundi muri iriya myaka twama tuvuga usanga ari uruhererekanwe. Nico gituma vuga mbere ntivyoteje koroha. Jewe ndasoma cyane ibitabu, ndasoma cyane amatemwanyaje kuri ibibazo byacu. Barakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya kwa gasore 65 ntiyari kuba. Ariko kubwira bakubwira bati batabigandagurwa ryangenda ndumwe ivyakwirikiye 65 69 kurundi vyari kuba. Bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba. Hari umuntu twahaririye genda ko ndaguharira kuri iki kibazo. Arambwira ati ntibantunganye mwaragize ihornya bwoko mwebwe Afrode. Namubwira nti niba uvyemera ndagusavye ucumfata unshira imbere y'intahe, unshira imbere y'abarundi, gutyo ibintu bitonganduke n'ingoga. Kuko kenshi usanga aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba. Nta kibazo na gitonyi muri kino gihugu cy'u Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa, nta na kimwe. Nta na hamwe uzosanga muri kahise ka kino gihugu hari abahutu canke abatutsi canke abatwa ku gatumba muri quartier hehe bagiye kwitunganya bonyene ngo tujye gutera aba aje ngo tujye gutera n'abari muzoge mutuhoze murabe. Nta na hamwe. Ariko akabikava hehe muri twebwe indongozi dufise inyungu tugenda turondera. Hama izo nyungu aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye musenyeri, mufite akazi gakomeye cyane buri. Aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye tukagenda kurondera inzira zo hafi. Inzira zo hafi. Nico gituma rero buriya muri iki kibazo cyo kumwanisha abarundi, barya abarundi bene wacu, bakuru bacu, ba data, basogokuru bacu bo hariya mu mitumba, nta kibazo bagutera. Je ndibuka igihe ndo mukuru w'igihugu naragiye ahantu abantu bari bashwanye, hari Muramvya ndavyibuka. Barambwira bati erega kubahwa twebwe n'ubu twashaka kwisubirira mu mihani wacu. Ati mugabo hari abantu muri mwebwe mu Rwanda n'ubutegetsi Bujumbura baca babaza kutubwira bati mugume ngaho, ivyo twipfuza biturabishikira. Rero nyakubahwa murongo Severe, murafise uruhara rukomeye cyane gose, mufatanije n'abarongo y'amashengero,
mufatanije n'abarongoye aya mashirahamwe avuga ngo ntaranira ibice bya politiki, mufatanije n'abamenyesha makuru, ubwa mbere n'ukuri mubanze mudufashe twebwe indongozi, mudufashe twebwe indongozi kuvura imitwe yacu, kuyivura, kuko ntituzashobora kuvura igihugu twebwe tutabanje gukira. Mugabo wagiye dukaraba mu mitwe yacu turacagwaye. Abo ndagira mbaze, mbe hari abapsikologe muza murasaba ngo baze barafasha. Erega turagwaye tutabizi. Ugasaba umuntu ararahira afite ikibazo akarahira nti bishoboka. Rero nagira mbereze ngaha iki kibazo kirakomeye, si kuri kahise ka kino gihugu gusa, ni no ku mahoro muri kano karere, no ku mahoro kw'isi. Ariko agenda ukaraba ugasanga ni kibazo kitavugwa. Ugiye muri Nations Unies ni gake bakikubwira, ugiye muri Union Européenne ni gake bakikubwira. Ndaza umurundi mwene wacu yagiye ahantu ariko arayiga ibibazo by'ihorya bwoko, aravuga ati hari abayihorya bwoko mu Burundi, bati ihorya bwoko riri he, bati woduha urwandiko ruvyerekana gwemejwe kugira ngo tubikorereko. Arabura yacira nayamira, turakeneye yuko tutoteba hakabibwirizwa rihana ikintu citwa nyabwoko mu Burundi. Atariho nyabwoko uza kujya ngo ryagiwe gusa, iho nyabwoko, kuko hari ibintu byinshi, hari umubaburo mwavuze mwebwe, hari nibindi by'abantu bishiramo ngo je no badumugabo nerekanye ko nshobora kwigagaza nkanka ivyo abandi bose bemera. Le négationnisme le plus vulgaire, le plus abject. Abo bantu gasanga ari garagambira agenda umengo isi ni yiwiwe, kandi yarakoze amarorerwa yatumye igihugu kiba mu marira mu myaka ingana nguko. Hari n'abandi bashobora kugira manipulation kuri bibazo, kuri za intérêt navuga, nabo nyene ibwirizwa rikabahana kandi iriho rigakurikizwa. Aha rero nshatse guhereza ngira ndi hariho uruhara rukomeye cyane rw'inzego za leta. Je ndagira nsabe nukuri abantu bicare bavyige neza, barabe bati twogira iki kugira ngo umugwi severe urangize n'ingoga kino gikorwa. Severe ntimuzokwihende ngo muzomenya byose muri detail haba na gato, ahubwo ivyo muzoshika ko twabijya byose nivyo bizoribera n'aba universitaire n'abandi barondera, bakarondera rero umutima uri munda, ahandi bagashika bagasha. Niyo uvuze ibintu bakagira ati uyu ariko arayivuga abikuye yabwiwe nande, cyane bakagenda kwivugira ivy'iwabo mu mutwe agira mu universitaire, bakandika ibintu bakavuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru kuri ibibazo. Murantunga navuze byinshi mugabo turakeneye n'ukuri mpereze ngaha gufata ingingo, kandi nta nizofatirwa atari mu rwego rukuru rw'igihugu kugira iki kibazo gitebuke gihere, tumenye ico kuzira, tumenye inzira yo gufata, tureke kugenda umuntu wese mu gitondo aza ngo kuri jewe haba namba.